Fulham bagiye kuruka ari bibiri kubusa ariko bagarutse twari muri match ya Barcelona twikangwe bageze mu bitsinda 9 muri match ariko no bawibaza ati naravye resultat ndiko ndaba match ya Barcelona ku minota 64 mbona ari bibiri bya Fulham kuri bitanu bya Man City ravuga ati aka kipe baraje bakana ariko no bawibaza ati eski match ubwo nibayihagaritse bagaca bareka abasatiza kubatera mu igoni bate penalty ibaye match igirandwi canke se ibaye match yinjiye muri match zigirandwi mu nkino zimaze kwinjira mu bitsindo byinshi muri English Premier League match imwe ikinjira mu bitsindo byinshi kuko nariko ndaraba mu mateka ari ya Clovis adufashe mu bw'ivyuma foto twayimukubise buriya match ya mbere maze kwinjiramo ibitsindo byinshi ni match yigeze guhuza Portsmouth na equipe yitwa Reading batsindanye 7-4 kwangu itsindo 11 yigira kabiri match yahuje Tottenham na Reading 6-4 kwangu itsindo 10 yigira gatatu ni Tottenham na Wigan itsinda 9-1 hagakurikira yahuje Man U na Arsenal 8-2 hakaza match ya Arsenal na Newcastle 7-3 hakaza West Ham na Man United 5-2 muri match zinjiyemo rero ibitsindo bigera ku 9 match yarayihuje Fulham na Manchester City injiye mu rutonde nizo match zigirandwi muri match zimaze kwinjira mu bitsindo byinshi sinshobora kuvuga ngo ikini cyo kimenyetso kinyere ku bubi bwa Man City cyangwa ububi bwa Premier League n'ibindi bigiye bitandukanye ngo ntabanyegori bariyo n'ibindi ariko ngaruka kuri Man City muri rusange gutukina match zibiri ugakina na Leeds United ugakina na Fulham wewe ugatsinda ibitsindo bigera ku 8 ariko nawe wankejeje ibitsindo 6 match zibiri zikurikirana 3-2 imbere ya Leeds 4-5 5-4 imbere bago difference y'igitsino kimwe buri cyo utsindira muri difference y'igitsino kimwe muri interval y'imisi 3 rero kino gwa 3 den gwari gwa samedi ni weekend muri weekend batsinda Leeds 3-2 mu minota ya nyuma y'urukino cette fois ci babitsinze kare mbwa bisanga muri piège ko bariko baragombogwa fasirimo nimba Man City nubwo rimwe na rimwe twabona ngo Man City probablement défense yabo barakina toto football baradomina n'ibindi ariko urugero rwo kubona Man City yankese ibitsindo fasirima mu nkino zibiri zikurikirana ibitsindo 6 mu izamu utakiye na Arsenal utakiye na Man U utakiye na Liverpool utakiye na Chelsea utakiye na Tottenham ukankese ibitsindo nk'ibi imbere ya Fulham na Leeds none tuvuze Fulham na Leeds muri equipe z'abasatirizi beza mu Bwongereza zirimo undabire ku rutonde iyo ziri cyangwa turabasatirizi beza ubwongereza butunze mu bigi itandukanye nimba ibitsindo tovyankese uri kurakana na Crystal ya Jean-Philippe Mateta na Ismail Sarr n'abandi bagiye batandukanye guti ibitsindo vyankesa imbere ya Dominique Calvert-Lewin wa Leeds United kushira mu Fulham mu kanza 15 Leeds United ni itangura mu murongo w'abatukura mu kanza 18 undabire abasatirizi beza dufise muri English Premier erega ni nawe uko uravuga ngo iyo jeu de possession Pepe yatsinze Leeds weekend ku mu minota ya nyuma mu 90 na hariho structure y'imigwi y'umugwa Man City no munsi nabonye mu ijoro yatakaye kuko gutsinda kipe ari gutsinda Leeds 5-4 wageze ku munota igitsiro cha Samuel Chukwueze ku munota 72 n'igitsindo cha Chukwueze nyine ku munota 71 nava ku interval y'iminota 6 bagutsinda ibitsindo bibiri biyagusaba iminota irenga 20 kugira ngo ushobore kubuzigamije gutsinda encore une fois kure kipiriki kwempoza possession mu gihe twara tuzi ko umwihariko wawe Pemporte souffrance wogira iyo possession iteza kuburi hejuru ivago y'umu adversaire Man City yataya karanga kuko kuri projet ya Pepe tiju contre umenyereza nka Marco Silva wa Fulham akakurusha possession akakurusha gutera mu igori ko yateye imipira 12 igana igori we wateye imipira 11 ine akaba ariyo mipira yari kiramenasa igori ry'umugabo yitwa uyu mugabo azwi ku izina rya uyu ni Berleno ibaze ko wowe mu bitsindo watsinze ibitsindo 5 wateye tire cadre zine kuko ari igitsindo Fulham mu bitsinze cuno musore abantu bashaka kuvuga ati gute bateye tire cadre zine ariko waronse ibitsindo 5 ibitsindo kimwe ni tire cadre atari gwabo yatsinze igitsindo Phil Foden atsinda 2
Tijane Legend atsinda ikindi gitsindo mu gihe Sander Berge yinjije kwande gwa aya namakenga rero akomeye cyane kuri Pepe Guardiola higiye ejo twariko turavuga ku kijanye nuko kumbure mu kwambere kwinzizamo Antoine Semenyo bivanye nuko avuga ati je mu wakinyi mfise mu satirizi bariko barankomveka ni buri performance ya Doku Marmusha zoba yigiriye muri kane akabona ko Savinho ndetse n'umugabo skwizi ya Oscar Bob atakiriko kiravamo kurugera vyifuza avuga ati mu kwambere twakwinziza Semenyo mugabe ikibazo sico ikibazo ni Man City yateye akaranga kandi bigaragara ko mu rugendo rwo kurondera igikombe hari uburyo Man City itakinyereka nka equipe yotsinda match zine zikurikirana muri Premier kandi ni esheke hari n'uburyo Man City no munsi yahinduye ishusho iba ya equipe idepanda ku mukinyi gusumba uko bwa mbere ari equipe nubwo bamwiza mugabo lo collectif yazi imbere ya byose mugabo no munsi equipe uburyo batanguye saison badepanda cyane kuri Jeremy Doku inyuma rero ya Doku twabonye Phil Foden yinjira musona ngo atari Phil Foden biragoye ko n'undi musatirizi Donatire we kudepanda kuri nka Erling Brotherland yakwije ibitsindi ijana mu 111 attention avec Erling Brotherland wati ubwo bana majeni marukina ati twitega ibindi bitsindi ijana ati why not rero nimba usigaye kudepanda kuri Haaland byo sinzo biburemere bunini kuko numwataka igihe cyose Man City mera nabi cangireka uramudepanda ko kuko ibitsindo afite sens dobi arabitsinda gusumba ndi wari wese mugabo turavye uburyo equipe dépense ku mugabo yitwa Phil Foden mu nkino ziheruka nkaraba uburyo equipe irikira depanda ku mugabo yita Gianluigi Donnarumma ibi biranyereka Man City isabwa gusubiza amaso inyuma ikara nimba rero mabifuza gusezera Pepe Guardiola umwaka urangiye nko twabibwiye bakamusezerana igikombe si City kinibi oya kuko iyi City nubwo Arsenal yo kwisamarako iyi City biragoye kuyiga ikombe imbere ya Chelsea nivyo ni equipe imetrize uburyo gitwagwa gusumba izindi mugabo uno munsi iri muri structure itandukanye n'uburyo twabamenye equipe nziza bariko barayigana muri Premier League zirafise n'ivyo makarite yabo bakinyi bo bari beza individual mugabo meme na collectif yayo imeze hejuru ya ibi deja ubirimo uri City bica biya mahigwe rega izindi equipe kuko ngo dufata karuriro ibi vyabaye kuri Liverpool nari si vy'umwanya muto none nko muri Liverpool baje bakanshera victoire zine canke zitanu niyo bagarutse muri course y'igikombe wowe uri Man City muri match zitanu utsinzemo nka zibiri gusa canke zitatu ugacu izindi unganya Liverpool akabanjeye victoire zitanu babagarutse muri kuko Jesse nemeza ko Liverpool bavuye muri course usivye ko tout simplement ikizere cyarataka ibivanye nibibiye babayemo buri wese atabona ko vyoshikira equipe ya Liverpool City rero yatsinze Fulham bigoye bitanu bine ku mugoroba wo ku munsi wejo ari nako kandi ngino muri Premier League zikomeza kuri no mugoroba ubona ko Arsenal yoyo edira ruhuka nyuma yo gukina na Tottenham baza kwa Bayern baza kwa Chelsea izo ngino zose equipe yitwa Arsenal kabatana rumwe yatakaje yatsinzemo zibiringanyamwo rumwe Arsenal uyu mugoroba iraruhukira ku kibuga cyayo Emirates Stadium irakira equipe yitwa Brentford Arsenal uyu mugoroba bariruhutsa kamera bera equipe yitwa Brentford Premier League ni Premier League mugabo no munsi Arsenal nimba gutsinda kwa Arsenal kunganya kandi ukanganya na equipe ubona ngo numukonkira direct kuri classement ukanganya na Chelsea no munsi nimba harabaye kwiyumvira ngo mbega hagati ya Bayern na equipe ya Arsenal nindi no munsi duhari no kamba ryo kwitwa mwiza ino season muri UEFA Champions League tukari Arsenal je ndibaza ngo nakaruhuko ni match Arsenal isaba gutsinda kandi itegereza gutsinda ico twotangara ko ni resulta zitandukanye no gutsinda kuri Emirates Stadium gusumba ibindi byose twakuvuga twokwimvira muri no match rero Arsenal kwakira Brentford nivyo ni inzu kirimwe na rimwe zikunda kuba zisigamwo uruboyi mu migwi ikomeye mugabo Arsenal no musiri irestopable ntihagarikwa sivyo rero uravyo no buryo banganije Chelsea nivyo ntabwo benshi nibishimiye performance y'abasore ba Mikel Arteta kavuga ati iriya ni defete kuri Arsenal ariko kuko Chelsea vyagaragara ngo yarateguye urukino hanze y'ikibuga no mu kibuga vyongera birakunda banameta muri piège equipe Arsenal kandi birayifata ariko Arsenal kuva neri kwe nayo mwiyo piège idatsinzwe nimwe mu bigaragaza ubukomezi bwayo iriya match je no shima Chelsea gusumba Arsenal mbwa Arsenal kudoja kuko probablement baravye na biriya match bakwitanga uravye nivyo shima Chelsea kusumbya mbwa uravye buryo Chelsea yari yateguye no match na equipe en Chelsea no dufise kuva Emirates Stadium atamaraso bagusize ni vago ni kintu gikomeye rero garuka muhira Emirates Stadium
Arsenal maze twereka ngo nimba twona takaza ni out ya Emirates utakaje iyi match nyuma y'ukwezi kwa 11 kwari kuremeye kuri equipe ya Arsenal kuko buri ya match ya Chelsea ni abagenekezo ya 30 donc uravye indwi ya nyuma y'ukwezi kwa 11 yarindwi iri très compliqué kuri Arsenal no munsi novuga ngo ifo gutangura ukwezi kwa 12 na fresher na cancana kari ukwezi bafisemwe inkino zigendeka paraporo y'ukwezi kuri Chelsea so bagarukanye Gyökeres bari bagarukanye Gyökeres c'est bon ukongera ko na rythme iri kiraduga kuri Martin Odegaard probablement benshi nabonye bagiye baravuga ati eske utangura kuri match no munsi arico vyo kwica dans le but yo kumugarura rythme kontema ko umugarura rythme kuri match zikomeye rero ravyo kwezi kwa 12 binjiyemwo les amis nukwezi bafisemwo inkino zigera ku 8 nukwezi kuruhije mugabo kurimo aba adversaire bagendeka paraporo y'ukwezi bavuyemo kwa 11 ariko bakinye inkino nkeho ko bwo 11 bakinye inkino 6 ariko uno munsi Arsenal ukwezi kwa 12 bafise inkino 8 mwizo nkino 8 equipe ya Arsenal inkino 5 irabiri Emirates Stadium urasiguriye abandiki nizo zoso kuzoja kwa Aston Villa uje kwa Club Bridge kwa Everton kandi equipe nimba mugiye wewe wakiye Brentford wakire Wolverhampton Wanderers wakire Crystal wakire Brighton wakire kandi Aston Villa ku ndwi ya 19 ya Premier League kandi no munsi nimbari equipe ushaka ko abafana bakwizera muri byinshi nuko hari amanota kwanza utegereza kubanza ukaba hari utegereza kubanza kuba imbere yuko aziyumvira ngo mbega ibi navyo twobigutuma atanzi ariko na Brentford ya Michael Kayode ndetse n'umusore azwi izina rya Igor Thiago mu asatiriza ibiza afite 11 no munsi Kayode nawe n'umwe mu basore bariko baratera imipira yo garukana mu kibuga n'amoko ari amani ateye ubwoba pira ubonye usose abwiye ati mwese ja mwigori je ndawubazanira nuko bimeze kuri Arsenal mu gihe Liverpool yo mu rugo Anfield Park nyuma yo gutsindira West Ham London Stadium n'umwanya w'impundu ko bigenda kose kuri slot cyangwa n'umwanya ko twereka ngo uyu mwaka ibyago biranyerera bamuteze ni match ya kabiri nyuma iyo bamuteze akayitsinda Crystal Palace kuchuza wakira Sunderland yatsinze West Ham nako gutsinda West Ham kuchuza kacha wakira Sunderland nabonye ko ntigatinya gusundarara hejuru kakakora mu buhanza pe importuriwe ariko kagayitse hanze kasose karagayitse akakipe ki Sunderland bagabo meme na Liverpool ni Fidro derega nanye niragayitse akoze tubishere rero gipimo ugayitse muhira nimba equipe nka Nottingham yo zikayatora iyo Sunderland nivyo iba nziza muhira cyane ariko nizo nguvu tumaze kubanubwira go nizo nguvu zo hanze nimba bihora bigora ariko imbere ya Liverpool nakwemeza ko Sunderland ni nziza imbere ya Nottingham Forest nubwo nivyo match zidasa zora kuza kakwekraza gutsinda bitatu asanzwe ukomeye ukamutsinda ariko nimba Liverpool bagaruka muri ya shusho peut-être batweretse ko babanje kwiyambura muri weekend ariko bakagaruka muri ya shusho ya kera Sunderland batsinze sino batangara ariko gutsinda Sunderland bayirushije iraza ko ari umwanya wo gutangura kwiyumvira ngo Liverpool rero bararajwe ishinga n'iriya shusho mbi bari bamaze iminsi bagize gute bambaye cette fois bagomba kwitegura kuko Sunderland ifite buri kimubwira ngo ibe yo kura inota ni buri rimwe cyangwa 3 kwa Liverpool ariko eske Liverpool nimba vy'ukuri wakoze no mercato gatangura saison muri course au titre igipimo kibe Sunderland Sunderland twabonye yabereye ibamba Arsenal mugabo kiriya gihe ari muhira ariko no musi Liverpool mbona ate excuse kuri no match ahubwo n'umwanya wo kuyambura ino shusho bari bamaze mu bakagarukana umunezero Anfield kuko irumvikana ko muri match Liverpool heruka match baheruka Anfield barahamara mari bakwitwa na equipe yitwa PSV Eindhoven bahatsindirwa na nino equipe yitwa Nottingham Forest areso yabatsindiye Nottingham Forest ne batsindiye bitatu kubusa muri Nuzenya muri kuri Anfield kuko match baheruka kuri Anfield rodi ntateka nizigaze zibambika umutama Liverpool y'umugoroba nukomeza tukaje mu notuma gusa muri zino studio kugira ngo mukanya tugaruke sana mamaze Anfield yabakubise nako Nottingham yabakubite bitatu kubusa PSV kirazi bakubita bine kuri kibe batsinzwe ibitsindo ndwi mu match zibiri bo binziza kimwe Fresher bareka kuri Anfield nizo batsinze Aston Villa desert yes banatsinda na Real Madrid kumwe kuza muri Champions nuko kwa Liverpool y'umugoroba barakira equipe yitwa Sunderland reka FIFA tubigaruke mu munsi we